turabona yuko ukora akazi k'imvune rimwe na rimwe hariho umushoferi ashobora kumuraba akavuga ati none uyu muntu kubera iki ampagaritse mugabo barakubahiriza ico kintu leta ukuvuga yuko ushaka ubufasha ushaka bumeze gute amufise umeze neza ni sawa urakomeye usanzwe udandaza hari umupapa ngaha anya asanzwe ajabutsa abantu ni kihe kintu kwiye gutera kamo umuntu asanzwe afise amahera afise agatima ko gufasha yavuze ko akeneye ibirato na ugashigikira icyo yari asanzwe karavuga je nk'ivyo avuze kubera nanjye asanzwe ndereye ngaha abana Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro mkumwe na Jasmine Masamba mbinyuma ya kamera ni Alex nabaranya bahamasana ameze neza cyane uno munsi navuze ati reka nje kurondera umwe mu batama je navuga yuko ari mu batama bakwiye kubahwa cyane mu gihugu cy'u Burundi bivanye n'amateka giye atandukanye yamakora urabona ko turi mwiye barabara imodoka ziguma zigenda zigira gute numwe mu bantu bakunda kujabutsa abana abagira twitwa abanyeshuri twese na harige yamadufasha tuko turajabuka barabara akabwira imodoka ati zihagarare uno munsi no navuze ati reka manze ndamurondere tubanze tuyaga makuru mesha giye atandukanye nguyu turi kumwe numwe mu bantu basanzwe bagira ico bamariye abana ndetse turanababaza abana cyangwa tubaza abanyagihugu basanzwe bamuzi akazi asanzwe akora tuze kumviriza yuko kweri nkuko abikora uko nako tubikunda niko nabo babishima ndakuramukije na jewe umeze neza yego meze neza akazina kubuhiza abantu bakuzi ko nini akazina kubuhizi banzi marke mugabo kwizina giwanje nitwa banyankira ubusa mariko mugabo ntazira swingi kuko dafise amaswingi menshi kubera mbonye abana bajabutse akazi muhona nkora urabona n'abategetsi bariko bararengana urazibona imodoka ngizo zirarengana hageze yuko njabutse abana nta mwana yidoga nk'uwo hari abana batangwa amashuri biga mu wa mbere ntashaka kwijabukana ibarabara okay urumwe mu bantu bafashe aka kazi beshi baribazi ko amahera woba uhembwa ari meshi twasha kuduha umuco uhembwa bimeze gute kubera hano numaze kwivuza ati jere nanjye reka ndamuha agashimwe ibintu nk'ivyo nyene jewe mu bisanzwe simpembwa none nk'ijana ku trimestre akona agahembo ibihumbi jana amahera ijana umwana atanga ijana ku trimestre ijana rimwe na mahera nagahembo nibazi yuko abara amahera makenya ariko uravuga ati kanshiri kubute nshobore gukora aka kazi beshi baribaza ubu ufise umugore je narafakaye mfise abana bane iyo abanyeshuri bajabutse ibarabara baja barundana nkuko nama ndabibona ubigenza gute kumvuye kugira ubegeze inyuma abana batarajabuka ntaraja mwibara kugira ndabajabutse ndabaza nkabapanga aho ubona turi bakagumaho ari beshi hama je mbonye barundanye baratekereza barazi ko ndabajabuta sekite ndayirinda neza ngahagarika uruhande rwo ruguru nkagira ukuboko gutya ngasubira nkagira ukuboko gutya imodoka mbonye zihagaze nanje ndarabisinye bakaja bajabuka nshanguma mwibara simvambayo bajabutse nanje nyambanza kubisa imodoka zikarengana ni kihe kintu ukwiye gusaba kumvuye kugira nawe ubandanye ukora uryohewe yenda saba yuko leta yomfata mu mugongo kurabona simpembwa namwebwe abagira neza mukamfata mu mugongo nkaronka n'amahera y'agasabuni barakuza ngaha n'utu turatu nambaye n'abantu bagiye baratunkurira batumpa ati ntiwogenda wambaye ikandambiri urabona nta muntu yogenda yambaye ngaha muri barabara yambaye ikandambiri kandi bana barankunda jewe mu kugutangura aka kazi nabonye umwana bagonze muri 2013 bisha bintera imubabaro uyu mwana nk'uyu unya ashaka kujabuka reka rero mbanze ndamujabutse hama urabe yes bakunze bacu urabona yuko akazi akora akamateka murabona yuko afasha igihugu ugwaruka rw'u Burundi kumvuye kugira arushigikire cameraman uramubona neza fresh turabona yuko ukora akazi k'imvune rimwe na rimwe hariho umushoferi ashobora kumuraba akavuga ati none uyu muntu kubera iki ampagaritse mugabo barakubahiriza ico kintu leta ukuvuga yuko ushaka ubufasha ushaka bumeze gute jewe
yuko bomfasha nk'uko unovugwa nk'igihe nta na sirase fise bangonze ho camera nk'akagomba bagonze jewe nditanga cyane kandi ndi umukorera bucake nta mahera nkorera ndajabusa mu gitondo saa 6 ku mugoroba simenye umuntu ngaburira mugabo nka wewe umbonye urashaka kuntu nkagutura ukabona uko ndaguteye ikigongo ashaka siniteze umushahara none amahera 100 kwitrimese amezi 3 amahera 100 abana bancangira kugira ngo ndonka gasabuni ubwo bose umushahara uyu n'umushahara mutonyi ndabona yuko imbere zanje cyangwa inyuma zanje haraba mama bafise abana basanzwe biga reka ntumbere umwe mu bamama ndetse ndamubaze ikintu kimwe yuko yoshobora kuba akitwemerera mbona umenga ko bariko baratinya kamera mugabo nibazi ko ari ibintu bisanzwe cameraman nkurikira ndabona umenga ibintu bimeze fresh ni sawa abantu umusange muratinya amakamera sana batinya amakamera gose mugabo nibazi yuko aba ari ikintu gifise akamaro nta bana mama ufise umeze neza ni sawa urakomeye usanzwe udandaza hari umupapa ngaha anya asanzwe ajabutsa abantu nikihe kintu kwiye gutera kamo umuntu asanzwe afise amahera afise agatima ko gufasha yavuze ko akeneye ibirato na ugashigikira cyo yarasanzwe ikaravuga je nk'ivyo avuze kubera nanje sanzwe ndereye ngaha abana iryo jana yavuze yuko tumucangira ndi baritanga nta kuntu namwe mukwiga mutera kamo mukaryongereza kugira nawe abandanye yisununura mu buryo bwiwe ivyo vyiza ahubwo yoshikira barya basanzwe bayamucangishiriza hama bakamenya ico bakora mugabe ivyo akora murabishima turabishima kuko nta abana bacu turabakunda kuko turabona yuko atagisida bagira washoboye kuvuga yuko mutama wanje yuko hariho umwana yigeze kugongwa n'umudugu shiravuga ati je ibintu sinovyemera reka ntangure aka kazi kuva bitangura nikaye kunguro umaze kubona bamaze kugira ku bavyeyi nawe umaze kubera w'Imana nizo guhezagira kubera kugiza umwanya n'isa ntwaro nk'umuntu agufasha jewe ndishima ku Mana kuko ibyo nkora si iby'umuntu umwe ni iby'Imana kuko ibi bintu kuva ndabitangwa ngo hari hamaze kugongwa abana 53 kuva ubu nkora ako kazi nta mwana n'umwe aragonga mbera ngira n'Imana leta yihweje iraraba ibona ati ajya makinga najya amapikipiki yahora ngora ubu ruja n'uruza rwarapungutse ubu ndaja busabana atangorane ntahari naho ngwaye ndahagara ngaha ngatanga isinye ngaha umwana umwe ikimenyetso ndafite ibimenyetso bampaye mu gipolisi ndajana umwana umwe tugahagararana haraho mpera nk'iginyo bankwe nk'iginyo ntashobora guhuha iyi firimbi ngahamu ikimenyetso umwana agahagarara bakambona ko nahagaze imodoka zigahagarara niko kana kunguko kuko imyaka 10 irakwiye nja gusaba abana guhera 2013 nta mwana numwe baragonga isaba muvyeyi usa urakomeye usanzwe ubahera aho mu Gasenyi urafise abana bigawe kandi ndabafise nye uno mu papa w'umuzi akora iki ajabutsa abana uko abajabutsa urabikunda yaho tutabikunda sitwe twakamuhaye ni mwe mwakamuhaye mugabo akaravuga yuko mukwiye kumwongeza agashahara none abana bacu ko bari bamazwe n'imodoka zibaca ibimuga mugabo urabikenguruka yego n'ukuri ubu ni mitende ni kamuwotera ndetse cyangwa umuntu wari wese yifuza kumufasha kugira nawe akakaza azaragakora ryohewe oya barakwiye kumwongera ko agashahara yego mugabo urabikenguruka yego ndabikenguruka cyane yesi bakunzi ba Cyubahiro TV uyu numwe mu banyagihugu bakunda akazi uno mugabo asanzwe akora jewe abana biwanje nta n'umwana yaja bukibarabara rero mbanze ndakubarira mugabo kubera umwana ari w'igihugu twarashimye twese n'abadafise abana bajabukino twaremeye turarihayo mahera yo kugira hashobore kujabutsa abana yego nibaze yuko iyo ni nimwe mu mihezagiro usanzwe uronka misi yose Imana yashobora kuraba nubuze ubona abantu bapfa hari igihe Imana ishobora kuraba tujya muntu reka ndamwongera imisi yo kubaho kuko afise besha cungura urumva yuko hari abavyeyi beshi bakunda kuryoherwa uko usanzwe ukora wishima gute mu mutima wawe je ndishima cyane imbere y'Imana kuko iki gikorwa sije nacihaye ni Imana kuba ndi ngaha n'ubuntu bw'Imana
mbyuse mu gitondo nziruka ndasenga nsaba Imana yuko yomfasha tukajabuka n'abana bose ata mwana n'umwe akomeretse naje ndimwo hariho benshi mbwira nti mfasha tujabutse abana ngwara abana mfise rero abo aka kazi sije nzohembwa jenyere Imana ahubwo mfise imihezagiro ku Mana hariho gusaba umushahara cyane cyane nsaba amagara meza ko Imana yomfasha tukazorambana n'aba bana nanje nkigisha abana bazohora bajabutsa abana bamenya gukunda akazi gasanzwe nakazi ko gukunda igihugu nakazi ko gukunda igihugu warafashe ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye biraza kukuraba bivanye n'ukungene batewe impuhwe uko usanzwe ukora mbega mwavuganye iki twavuga nka RTNB tukavuga BTV Burundi yuko ni bimwe mu binyamakuru byaje kukuraba nike kintu mwayaze twayaze yuko bazoza baranyerekana ku ma TV asandukanye kwisi yuko boshora kumfasha bakama n'agashimwe na leta nyeri kabishigikira yuko igizi gikorwa gikomeye umva abapolisi bakimugiye mu mufuko umupolisi ata ngiyohaguma aja busabana misi yose atacaronka mugaje ndemera nkahaguma sindindira umuntu amfasha wewe ubonye ikigongwe ni bunterera 1000 cyangwa amajana 5 atigenda ugure nakabenye ufungure mugabo hundi asanzwe asakora abapolisi bo bambwira ngo je nkorera amafaranga nta mahera nkorera je nkorera igihugu gusa no gukunda igihugu je ndabona ngaha anye ko hari abana benshi ni sawa uriga wiga he ungasenye akazi uno mupapa asanzwe akora uragakunda ego yamabajabutse ariko arabajabutsa hari musi urabona abakankamiye bimeze gute oya yamabafata neza ego umugabo wengira ntumunyeshire mugana w'imodoka zamazi kugora sivyo none nakahe kamu nike kintu ngo mubwira ujya mutama kunda kujabutsa abana je navyonze ntavyutse ngaha ndabona n'abantu basanzwe bikorera imizigo je nakunda abaniga nka mwebwe chukwa chesi kwanza umeze fresh uno mupapiye mu mukigeko byama bigenda gute umukazo wiwe abana yamabaka nkamira mu kubajabutsa oya ntiyamabaka nkamira nyene arabafata akabajabusa neza tangorane rimwe je ndabona ngaha wewe warahevye ishuri uriga wewe wiga he Mukamenge ugana sangapi saa sita ugana saa sita utwo n'udukufise mu ntoze ivyuma usanzwe nobera ivyuma je ndumva yuko ngaha wewe none abavyeyi nta mahera bafise bimeze gute mu muryango wanyu cyane majana gusa je ujya mu papa yabari karabajabutsa bigenda gute ujya mu papa bigenda neza yari karatujabutsa nyene nanakangamira abana mwigeme gute sawa urakomeye ndashimye ubu usanzwe ukora uduke je ndi mubanye ngo ngaha nyende bari kwajabutsa abana ndabirorera iyo ubirorerere byama bigenda gute ujya mu papa afata gute abana bigenda neza cyane kwera abana ntibidoga kora bakingira byinshi umva haga imodoka ibaciye ko arayigize inyuma umva barahagarara mubahiriza bakarengana neza numva yuko ari ibintu byiza cyane umuntu wari wese tumubagije impundu iba nyinshi mutama je ndibaze ko yaza amajambo menshi agiye atandukanye reka nsabe abantu bose basanzwe bafise umutima wo gufasha mwandike muri caption y'iki kiganiro uraza gusanga yinomero hanyuma uturondere uzoshima yuko namba arakantu kagakado wamuhaye tuzogaruka nyene avuga ati mwakoze mwebwe mwese mwampaye agashimwe ukazobona ndusuye gukora ikiganiro n'uyu mutama umenye yuko ibyo uzoba wakoze ntibizoba byashitse kumva yo kugira tuvuga ati ico watanze ukironke nikihe kintu wosaba umuntu wese aza gukurikirana kino kiganiro umuntu wese aza gukurikira ikiganiro yosabe uko mwumfasha urumva ko n'abanyagihugu basanzwe bavuga ati yuko nshimirwa ega ntukora igikorwa ngo ushimirwe n'Imana Imana itakubona Imana iratubona ushimirwa n'abantu babona bari kwisi babona ukoze igikorwa kwisi uzoshimirwa n'Imana kandi abantu nibo bagushimira kuko abantu n'ab'Imana urumva ko bemeza yuko nkora igikorwa neza nabo nawe uvuga ijambo rimwe ati akwiye gushimirwa Imana ibivyumvise namwe murakwiye
uceza imbere mukashira imbere mukabona igikorwa nkora si igikorwa coroshe. Okay. Iko cyo kuzinduka mu gitondo saa 6 ku mugoroba atacu uri kurakorera ni bakebo gikora. Reka tugushimire cyane. Ego naje ndabashimiye. Ndabona yuko hariho n'abapapa benshi bagiye batandukanye no muzi turahuye n'uwindi mupapa bite sawa nike kintu wosaba nk'abanyagihugu basanzwe bafise abana ndetse n'umuntu wari wese yama aryoherwa no kwingene ujya mupapa jabutsa abana boje nisunze mbere ukuntu nama ndabibona n'abanyamakinga bakiza ngaho wasanga bigorana cyane kandi n'ubu biracagorana icambere nosaba leta kubera yuko ndazi yuko aya makuru ashika kure yego leta n'abayirongoye bakaraba bakamushira basa ahantu ukwezi akazaronka n'akantu na gatoyi kamufasha uti kubera iki umuntu avyuka mu gitondo abandi bagiye ku mirimo yabo nawe akaza kujabutsa abana n'abigihugu ni Burundi bwejo saa 6 gutyo ku mugoroba gutyo uwo muntu leta yonyene irakwiye kumwiyumvirako kandi amakuru ndazi yuko ashika kure ego reka ndagushimire cyane murakoze cyane yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro kumwe na Jazime Masamba inyuma ya kamera na Alex abananye baha amasanamu ameze neza cyane bananye mukanda subscribe na comment ko tubibutse yuko uyu numwe ikigano dukoze numwe mu bapapa basanzwe bajabutsa abantu kandi abajabutsa neza namba wowe wifuza gufasha genda wandike muri caption urabona inomero hanyuma uyitwandikire ku nimero ya WhatsApp cyangwa ku nimero isanzwe usanzwe uri mu gihugu gitandukanye uraza kuturonka uri ngaha mu Burundi uraza kuturonka hanyuma tukuronderere umupapa akubwira ati jewe ndakeneye yavuze ati je ndakeneye akarato no kwambara neza arabikeneye hanyuma igajire ayambaye ku ipantaro imeze neza cyangwa ku ishati imeze neza usanga ibintu byose biryoshe turabakunda cyane ubanenge mukana subscribe na comment ciao ciao